Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'Uburundi no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa mbere igenekerezo rya 12 Ruhuhuma 2024. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu bisata bitandukanye. Ndakwipfurije kubandanya urororanirwa ntanagukengurukira cane ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bibandanya kuvugwa hirya nino mu gihugu cacu ciza c'Uburundi. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira: hari abakozi 1503 bakukira ubushikiranganji bw'indero boba bariko bahembwa batari ku kivi. Umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi François Havyarimana amenyesha ko hari umurwi uzoja mu ntara zitandukanye zigize igihugu ku munsi wa mbere w'ino ndwi, ubwo nuno munsi nyene, kugira ngo uje kuraba ko abo bakozi 1503 batowe muri rusansuma rwakoze koko bari ku kivi canke batariyo, kugira ngo mu nyuma abo bazosanga batari ku kivi babasubirize. Hari mu kiganiro yahaye abamenyesha amakuru kuri uyu wa 8 Ruhuhuma 2024 ashikiriza ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganji kuva mu kwezi kw'indwi k'umwaka w'ibihumbi 2023 gushika mu kwezi kw'icumi na kabiri uwo mwaka nyene. Vyinshi kuri no nkuru ni mukanyi mu buryo buramvuye ntuje kure. Nayo muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi hari imbwa ziyerereza zimaze kurya abantu 6. Gushika kuri ubu wa kabiri igenekerezo rya 6 hariya Ikiremba mu ntara ya Ngozi imbwa ziyerereza zari zimaze gukomeretsa abantu bagera kuri 6 nk'uko amakuru ava muri ako karere abivuga. Ayo makuru kandi yemeza ko izo mbwa ziguma ziyerera gutyo abanyagihugu bakaguma batekewe n'ubwoba na cane abana kuko batamenya aho bohava bahurira nazo. Vyinshi kuri no nkuru navyo ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi icikagurika ry'umuyagankuba ngo ririko riva ku mashini imwe yo ku rugomero rwa Rusumo Farzi yapfuye. Ibrahim Uwizeye umushikiranganji mu vyajejwe harimwo amasoko ntanganguvu asigura ko ingorane y'icikagurika ryisubiriza ry'umuyagankuba ryibonekeza muri iyi minsi riva ku ngorane y'urugomero rwa Rusumo Farzi kuko ubu hariko hakora imashini imwe gusa iyindi yapfuye. Ni mu gihe kuri urwo rugomero hategerezwa kuba hari imashini 3 ariko hakaba hahora hakora 2 imbere y'uko imwe ipfa. Hakizeza ko batumye iyindi mashini mu gihugu c'Ubudagi. Ikindi ngo nuko urwo rugomero rusanzwe ruha umuyagankuba ibihugu 3 ari vy'Uburundi, u Rwanda na Tanzania bishika bakaba bahaye ibindi bihugu batahaye Uburundi. Vyinshi navyo kuri no nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo mu ntara ya Gitega hatangujwe umugambi wo gukingira abanyagihugu ibiza n'isibe biciye mu gutanga imburi. General de Brigade Aniseti Nibaruta harongoye umurwi w'igihugu ujejwe gukinga ibiza n'isibe yavuze ko inkomoko y'uno mugambi ari iciyumviro ca Antonio Guterres uwahoze ari umunyamabanga mukuru wa ONU, aho yifuza ko kugera mu mwaka w'ibihumbi 2027 abantu bose boba bakingiwe ibiza bibi vy'ihindagurika ry'ibihe biciye mu gutanga imburi imbere y'uko nyabiza bishika. Ibikorwa vyo gushira mu ngiro uwo mugambi biri mu mice 4 ariyo kumenya ibiza bihanze abarundi vyari vyo kuronswa amakuru y'ikirere atangwa n'ikigo Ijebu kugira hafatirweko mu gukinga ihindagurika ry'ibihe, gutanga ku banyagihugu inkuru z'ihindagurika ry'ibihe hakiri kare no kuja hamwe mu kwitegurira guhangana n'ibiza n'isibe. Vyinshi kuri no nkuru navyo ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi Ingozi muri komine Nyamurenza hari ubukene bw'amazi mu kuvoma abanyagihugu bimba utunogo. Abanyagihugu bo ku mutumba wa Nyabikenke komine Nyamurenza mu ntara ya Ngozi bagizwe n'imiryango 1500 ntibagira amazi.
haba mu guteka, kumesura canke koga, bikora ku yo bavomye mu tunogo bimvye canke bakavoma amazi y'uruzi Akanyaru yuzuyemwo ibishanga. Abo banyagihugu ngo ikibababaza cane nuko iyo imvura iguye Akanyaru kakuzura twa tunogo badasubira kutubona. Vyinshi kuri ino nkuru navyo ni mu kanya mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi uyo mugabo muriko murabona yatawe mu mbuto yagirizwa gusega. Ni umukunzi w'umupira w'amaguru Ngando Pique aturuka mu gihugu ca Cameroon, yaraye afashwe igihe c'isaha 4 z'ijoro ashitse ku kibuga c'indege c'i Douala aho yaratahutse avuye iyo yari yagiye gushigikira umurwi nserukiragihugu Rio Indopable mu gikombe ca Afrika hariya muri Cote d'Ivoire, haca yinjizwa ibohero n'abo bari kumwe bose. Vyinshi kuri ino nkuru navyo ni mu kanya mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, urafyondako hama udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ano makuru ku buryo buramvuye nunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko hari abakozi 1553 bakukira ubushikiranganji bw'indero boba bariko bahembwa batari ku kivi. Umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi François Havyarimana hamenyesha ko hari umurwi uzoja mu ntara zitandukanye zigize igihugu ku munsi wa mbere kugira ngo uje kuraba ko abo bakozi 1553 batowe muri rusansuma rwakoze ko bari ku kivi canke batariyo, kugira ngo mu nyuma abo bazosanga batari ku kivi babasubirize. Hari mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa 8 Ruhuhuma 2024 ashikiriza ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganji kuva mu kwezi kw'indwi k'umwaka w'ibihumbi 2023 gushika mu kwezi kw'icumi na kabiri uwo mwaka nyene. Ku kijanye n'imishahara yari yahagaritswe yishuye ko hari udukosa twibonekeje kuko ngo hari abigisha bamenyeshejwe ko bagiye mu zabukuru hatari bwagere. Abo ngo ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bwarabasubije imishahara yabo, ngo hari abandi ubwo bushikiranganji bwabonye bahemberwa ku ikonti imwe buca bwikeka ko hari ubusuma, ariko mu nyuma bagiye bararaba basanga harimwo umukenyezi n'umugabo bahemberwa ku ikonti imwe ata busuma burimwo. Hamwe n'abihebeye Imana bari mu muryango umwe imishahara yabo ija kuri konti imwe n'ibindi mwene ivyo. Iyo mishahara yose ngo yaciye isubira kurekurwa, ariko ngo uwufise ikibazo co kudahembwa ari ku kazi yokwitura ubwo bushikiranganji hagatunganirizwa. Nayo ngo abavuga ko hari amezi batahembwe kandi batari bategujwe ko bazoja mu zabukuru, uwo mushikiranganji yishuye ko bari babizi kuko ngo ibwirizwa rirungika mu zabukuru abakozi bashikana imyaka 60 ryari ryatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu, mbere ngo no mu binyamakuru vyaraciye ko. Mu gihe ishure nderabigisha NS ririko rirasanurwa ariko kaminuza y'u Burundi itariko irasanurwa kandi inyubakwa zayo n'utuzu twa surwumwe bishaje, yishuye ko uburyo bwo kuyisanura bwari bwategekanijwe ariko ko basanze ikigo Obuha gisubiramwo inyubakwa za leta gifise ibikorwa vyinshi cane. Ku bw'ivyo kuyisanura ntibikibaye muri iyi nteguro y'amahera y'uyu mwaka izohera mu kwezi kwa gatandatu, izohera mu kwezi kwa gatandatu izoca itangura gusanurwa mu kwezi kw'indwi. Nayo Ikiremba mu ntara ya Ngozi imbwa ziyerereza zimaze kurya abantu 6. Gushika kuri uwa kabiri igenekerezo rya gatandatu hariya Ikiremba mu ntara ya Ngozi imbwa ziyerereza zari zimaze gukomeretsa abantu bagera kuri 6 nk'uko amakuru ava muri ako karere abivuga. Ayo makuru kandi yemeza ko izo mbwa ziguma ziyerera gutyo abanyagihugu bakaguma batekewe n'ubwoba na cane cane abana kuko batamenya aho bohava bahurira nazo. Abajejwe intwaro bafadikanije n'igipolisi aho muri komine Kiremba baciye bihutira gutunganya isekeza ryo guhiga no kwica izo mbwa ziyerereza. Musitanteri w'iyo komine akaba yemeza ko imbwa 8 zishwe kuri uwu wa kabiri, kandi ko n'abo zari zimaze gukomeretsa bose bashoboye gushikanwa kwa muganga aho banahawe urucanco. Uwo mutware akaba asaba abarongoye basanzwe batunze imbwa ko bozicandagisha kandi bakazizirika kugira ntizigume ziyerera.
Iruhande y'ivyo Abanyakiremba basabwa kumera amagabo kugira ngo aho babona izindi ntozo ziyerera bace babimenyesha abatware kugira bazituze zitaronona. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyonda imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe, urafyondako hama udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.